Umuriro watangiye kuza. Mwe mwabamubona. Bimwe mwabamubona mu bwiza. Twavyimuriye mu Carama. Carama. Bimwe ngene byo mu bwiza. Umve. Abana shaka kuginyama. You welcome. Saraza kutugenesha. Twara madimisa gwayo wewe. Tuzoza. Ingorane ihari. Mu bisanzwe mu bimwe musase kuza kutugenesha ndabesha gazimo. Reka bakusabira n'ubundi. Nije nze ndabageneye. Nimbeho baravyisabira wewe. Sibigenda kubera miye nako tupe munda umwanya. Nere ntiyabeshe kwe nta bagenzi fisi. Ngo nta mugenzi ufise urubanza rwakozwe n'umujya abantu bose bari mu rubanza. Yarabibabona umugore. Uri si? Niko yavuga. Abantu batiyumanganya usanga baguma bakwegira itabi. Ntari noji nkahana mwisa imwe amaze pakezi. Urumva nene yuko rinoje cyane ndamwicarika. Yasaba akajye vuka jange. Kugira bitabi byiwe bimworohere. Bakara basase bose bavuga ataraje. Ashoboye kwicara yoroherwe anashobora kugira twabiharuye. Zanzohimba kwa amazi ahantu tuba mu Carama man kuva ni muganga ndibombo nganjo amari. Urabona? Carama ya mbere. Kuva njiga nta ni mara rimwe ndabona. Ariko re ikiryoshe gaharara. Aya mazi nayo mvoma. Bazana amabido ini ngazi badugirako. Urumva amesha baraza agaca yurira agaca shukamwa amazi. Manaka hapana ico kitaye. Tuzura kuranga hehe. Ako musi ngo 30 mili y'amazi ku izina ry'Imana. Baravanga. Zari za ufite niri na amenyereza amanza bicara mu masari nko mu rusengero. Niko yari yiteze. Bazumvaga ko yari yiteze yuko urubanza tugomba dukore. Yari yiteze intebe nke. Hari intebe nke wabonye. Oya. Zose zari zambaye. Izana ndashobora kuzambika fra. Oya neri yarazi neri nategura urubanza. Neri urubanza yanamwemera. Nta rubanza. Nta rubanza byayo gukora. Gusa oya arashobora kuruko. Bo bamenyereye za manza bicara kuri Grace of God. Dashinga Yesu nyuma. Shinga Yesu. Urabyumva? Mugabo no munsi ndabicarika kuri izi kwene. Oya nukanya murana hagara. Kandi ndi mu umuntu atararongora ashaka guhangana na Serugo. Je ndi Serugo. Baby. Mugi. Ndinde. Ndinde. Vuga cyane babyumva. Vuga cyane. Rabari. Ninde? Ni chef unga iwanyu. Jano bandi kumera magic. Ibiza kuba ntabyo batenda babwira. Baraza kubona live magic. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeze neza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Franny the Answer. Kandamutse mwige musuko kwigana muri ishungero igiye itandukanye mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, muri Kenya, muri Tanzania, i Buraya, muri Amerika, Australia ndetse n'ahandi yagiye atandukanye ndabaha ikaze. Turi kwa Simbizi maze kubona imburugini, mucabana ko turi kwa Simbizi wase Mavumba. Twaje mu rugi wiwe aho yateguye ibintu bidasanzwe cyane gose. Muraza kubibona, muraza kubikurikirana, turyoherwa ne kumbure hama kandi tugane kwindi bigiye bitandukanye. Niko kimbege yabiteguye aho yabaze impene yose kubw'abantu biwe. Baza kubiraba mugo baratubwe rero na yamburugini yiwe ngiye irimo yakora ubugeni. So kumana twebwe. Asante sana. Karibu nguriye d'ailleurs. Chetu nahura nguyu. Simbizi. Karibu sana ko ndaramutsa abantu na introduction manzo baramutse dabo. Yambo cyane yambo. Stress nyinshi ugiye kugura amakara abavandimwe bakora. Yes, katurindire gatonya mugumane na twebwe. Baza kwereka byinshi bigiye bitandukanye. Papa Shamika. Uno munsi zaba inyama. Yo ni nyama. Umutezi winda. Petano kanyuka abonye cyayumbere. Nibisanzwe n'abandi barazamba. Shenzo kutayambaye kandi wararongoje. Ni hapa babone ko arongoye mushenze. Umutezi. Uno munsi turagiye inyama kwa Simbizi wase Mavumba. Ona persa kwa mu ndwi zibiri gusa. Ebara nimborojwe yamaze ko. Mamwami kazi yubawe cyane gose. Boss. Ubu banyita Serugo. Serugo. Yes, turi kwa Serugo.
aho no munsi muri kwande kwa Serugo simbizi wa Serugo bamwita Ephraim yarengewe design color design tuje kwa Serugo ubereke yaje fungwa pale ubugabo buri hagura erabizi no teru bereke umuntu mukire uri nga bavuze ngo uviza amaso nabaenda ubiro no bakanye ubereke bariko navanga uviza amaso makaneka menda ushitse nganza kuko ushira ukayungiye ushira hagufi tubone ashi usanga halo umutwe w'impene yego mwende yarivize umushaka mwiza wewe nize kuvugana ibyo ngo Scott opération opération yazanye impene bateye kwikashe kujya opération ibi navyo mubona nga izose ni ndimu baranguye ibiboro twaranguye ahubwo bisugwe ku rutaro babibona oya nyarage yarage suko babibona n'ibintu byinshi ngaha ni byose kukanguka mukamera nini mukaba kukanguka biriho abuze mwibaza yuko ibintu kukanguka bereke bababwiye yuko ngo ndongoye ngo ndotafunga nyuma y'indwi imwe ngo nizaranga uzobikwishe ini migeto mwazi kikora iratungiye reka kino kirungo rero original sauce magi magi sauce iyo si wari urabizi neza warafashe uracikiza wibaza ngo uzocuronka umugisha n'ikirungo nawe batamugisha mtuje mu ryo wanjye wowe wacikije wewe nawe batamugisha Petrongo na Petimani guhezagire narongoye ikibazo warongoye uko naje narongoye uko oppo bigagize sivyo bakugabiye umugore warako ko wibaza kandi nk'ubuye n'umunsi turi kwa simbizi wa sema vuga yapanze kubakira yateguye kutwakira wakira bande nabandi bavanye bose twotse inyama tuzige ibi byose umva hari kubera urubanza rwanje ntirurahera urabona mariage ntirahera muri mariage irajya mariage izohera umunsi nagiye ivyo bita ngo gukumbuza umwanya wawe abihetse yo mpamvu rero muri ama periode nk'ubu baracaza kumbe kutaraza kutugenesha kutaraza na amashamika muze kutugenesha kutaraza kutugenesha twara amazi misago wewe tuzoza ingorane ihari mu bisanzwe mubwe mwari musase kuza kutugenesha ndabeshagazemo reka bakwisabira no nije nze ndabageneye nimbeho baravyisabira wewe sibigenda kubera miye nako tupe munda umwanya nere ntiyabeshe kwe nta bagenzi mfise ngo nta mugenzi ufise urubanza rwakozwe n'umuryango abantu bose bari mu rubanza yari wabo n'umugore uri sure niko yavuze eka ndagisigure kijya kintu sibyo impamvu ubona umengo abantu bari wabo n'umugore bari benshi place yari kwicaramwe abi wabo n'umugore ingene decor yari tegekanije hagiye podium uravyo ko ijya podium nta muntu umwe yarazi yuko izoba kajya kara kabijya sa podium itwara espace nini iyo espace tuja kuyironderera iwabo n'umugore urumva twebwe twategerezwa kwicara turaba twategereza kwicara kwirembo hajya twicaye hajya umuryango nyine kududu ama espace direct hagaca aba parti yino yabi wacu epfo kajya ka jardin ke frazi ko hari abashitsi banje babasane burazi yuko mama abasane baje babashize haje kandi ndabona bo bari afisano special bo twabateguriye udu comptoir kwera bo burazi yuko byashobora bakinyavya bakagura bya bintu byabo cyane bikanaborohera hari abantu batiyumanganya usanga baguma bakwega ibitabi nkari noji nkahana mu isaha imwe bamaze pake zibiri urumva nene yuko rinoji njye ndamwicarika byasaba akajya vuka jange kuri ibitabi byiwe bimworohere bakaraba zase bose bavuga ataraje ashoboye kwicara yoroherwe anashobora kugira twabiharuye numa bicaye ino yes ariko nabereke umuganire turabuze ibyo mukora ari mbabura ino hari imbabura tuza kugira ariko sinya macoma ni micopo micopo abandi bayisanga mu bwiza mugazo twayimburiye
muhira Jenzo nabica ahubwo nta n'umugambi mwiza ndabafitiye. aha ni muhira kwa Simbizi wa Semavumba Aho mpanze. None upangara. aho usabye indaro rero. Zanzohimba kwa nta mazi hari ahantu tuba mu cyara man kuva ni muganga ndibombo nganje wangaye. Urabona? Cyara mayambere. Kuva njiga nta ni mana rimwe ndabona. ariko re ikiryoshe Gaharera aya mazi nayo mvoma bazana amabido iyi ningazi badugirako urumva abamesha baraza agaca yurira agaca shukamwe amazi manake apana ico kitaye tuzura kuranga hekwi ako musi ngo cha 30 ml y'amazi zina gimana naho no musi ko mfise abashizi ndazi bazakuza na 7 ml y'amazi Anda kuuliza. oya bishimbe aba pro muri no kugabura akazi isyo kazi yake era bakamyinjira abantu mu kazi sinjira abantu mu kazi reka tuvuga hari kumbabura gatonya hama kugira ngo kumbure utuganiriye neza ntari ningene wiyumviriye gutegura bino bintu urugini barakaka garaje kandi mu urugini ngijya hanze burugini iza kwigumira hanze sorry atatugaragaza kwihagerera okay kabanda gufashe kwanza kabanda kugiriye neza abantu bakubone neza yego yes uno munsi uteguye kubiri ko abantu benshi nabitegura shaka ngabo avaye ko nako ndakwishura iyo mwe cyane ri nabi yewe utaranyanira neri yagiye imbere kutushika ngaho ko neri yavuze ko atabagenze mfise kuko urumva abashitsi banje baraza kuko twebwe mbona yuko n'abatante banje bari babuze aho bicara kubera hari hato urumva gihagaranye n'icaye kote twe twicaye kwa gute kote droite no hari famille yiwanje rero famille wanje hari hato kwa gutya place nini yiye igaciba kuri kote y'umugore kubanda ko ahandi hantu bari kwicara haje podium ikihajya hose yes ku bantu bahaje ahantu habereye mariage hari ingene hameze uruhande rw'ino ni runini ya cyane hapaho ye urumva ikibanza macategerezwa n'umundi kuba yego cyaca rumva niyo mpamvu rero wasaba kandi ndetse no kubona si famille y'umuryango usaba hica oya kandi urumva benshi barahicaye ubisanzwe mariage y'iwacu rero igitanganye ko amategura amabaye ko bigenda hose zari mixed abantu baricara baravanga zari za ufite niri nati amenyereza amanza bicara mu masari nko mu rusengero niko yari yiteze barumvaga ko yari yiteze yuko urubanza tugomba dukore yari yiteze intebe hari intebe nk'iyo wabonye oya zose zari zambaye izana zishobora kuzambika neri yarazi neri nategura urubanza neri ndabanza yo namwemera nta rubanza nta rubanza byayo gukora gusa oya arashobora kuruko bo bamenyereye za manza bicara kuri grace of god dashimwa Yesu nyuma shimwa Yesu barabyumva mugabo no munsi ndabicarika kuri izi kwene oya nukanya murana hagara kandi ni muhira ni bisanzwe mugabo urumva yari zijya manza bicara muri ubwo buryo bari nyenyezi barabyumva mugabo je nabicaritse Bro, mukitabese gihe ni ngani. Bro. Je nabicaritse. Ntebe. Kandi urumva hari amatabu. Buri table yose yari reserve. Haba hanzwe baza kutijako. Je bana nambaje ati none umbwira abashitsi bawe VIP. Bati umva bashobora kuza ari gang. Niyo mpamvu buya abantu bose nabatumira nka gang. Je amagenge niyo hereje ama invitation. Ngo la invitation. Bande toi di santé la. Ya wahaye nova yari yafiko mbe gute? Abo nova ntiyaki. Je secrétaire. Journaliste secrétaire. Niho bari baraje. Apart Bonofasi yaso yaraje. No journaliste secrétaire ni bande no. Kandi fanyara. Kandi batanje ega nibaje ngafanye n'umuvandimwe. Nabyo. Fani warasako invitation ari muri WhatsApp. Urabyumva so uje bon. C'était bon. C'était pour gagner byaniri. Ico nizo zo nuko abanje baranose bose aho bicara. Kandi urubanza rwabaye guiza. Gusa Ephraim kala design. Gwano kwanza wewe. Tuvuga. Umuziki warawukunze. Safi sana. Muziki wa regime. Heji.
Franiki yaraje ko barayiduza canke yaje naje bariko barayiduza waje ko ijoro yes wariyenze ko bari Alberique canke ari Evin Sound na vraiment banata navati oya niko namanza kwiyumva vya vrai stage muri mariage stage ni bisanzwe screen hariho na screen miliyoni zibiri oya nigena ngara ngendera ko bayigwa kuri 2 miliyoni ahubwo gusa ikintu bari kubaza simbizi nukuntu namubajeti none ko hari ama big brand hariya hari ba Wallace kuva muri Ingola's Band hari abantu star benshi cyane basanzwe bakora karaoke bose bari hajya ariko why bavuga ati jazz ntibadunamaze kuri ki batagiye kuri stage bakuririmbire bagire Biraza ko ari umwanya wabaye muto. No si umwanya wabaye muto. Icyo kibazo jewe nababwiye ati ubutumire ndabahaye. Sivyo mwebwe muje kwicara babaririmbire n'injoro. Ega si ngombwa iki imisi yose bari mu kazi. Baravuga baruhuka. D1 ingo ubutumire bwawe ngo ingo wicare bakuzimane bakwakire bagwicicaro kandi baramwakiriye neza. C'est comme ça. Urabyumva? Nakine bamenyereye yuko ko umuntu muririmbye mutume arimo baririmba. Niyo mpamvu Master Lion yari yarondeye band ije nko gukora ivyo nyene hanyuma abandi nabo bashobore kwenjoyinga nabo nyene babaririmbire nkuko nabo baririmbira abandi. C'est comme ça. Umva nivyo kandi umuziki bawugize neza bana nko nka Ephraim Kwavanya bibaza nkubi yaza ntateguye ikicaro cyo yari kwicara aho nazo kumana dini hinda zari kandi nama uraza tuye de chapeau umwafumba umwotsi arashitse mitabire mubwire ko ndimwe ko ndimigane ngo ndahanye ko ndimwe ndimigane umwafumba umwotsi yes abantu menshi mitamubwire ko nda ariko zabe mubwire ko ndimwiganire ego mugi ingo urumva reka tubandanye kwanza rero hari abantu benshi nyuma y'urubanza bavuze yuko wasesaguye kandi ubu uracasesaguye ndacasesa mugi nta kibazo mbazi yes abantu benshi baravuga yuko wasesaguye amafaranga yawe no musi kandi nigisha tumye kandi usubira kuyumvira ati reka nguri impene mpamagara inshuti n'abagenzi n'imiryango dusangirire hamwe ni kubera idapro so gusesagura kwakira abantu hamwe numva bivaye n'amasituation igihugu tuba turimo abantu benshi babidoga nibi misi bitindi urabyumva hari ibintu biri mu muco y'ikirundi bigomba gukurikizwa je nambara kurikanya urubanza rwanje kuva mu nama gushika urubanza rwaciye mu muco w'ikirundi nta bintu bya kajoro kana kandida kwa egipe shora kwa egipe so bavuga rero yuko iyo ibintu bicishije mu muco yagize none mwari kumenya gute ko umwana w'abandi ndamushikanye nyuma y'imisi ngahe before yuko abantu baza bagende kubwira abantu ati wa mukobwa ati swate simbizi aronze simbizi aravyibusha wa mwana aragiropfwa rero ibintu mwene ivyo rero ivyo byose mu kubiba abantu batekera niyo mpamvu navuze ati munsi abavandimwe twabanye kugira umuntu aje mu yindi mirimo ibi ni ibintu nari kubatumira nk'inyuma y'imisi ngaha mugabo numva ndakendagiye ko numva yuko nabaye libre nabonye abashitsi batambiye umugani wa nene nyene je sinzi impamvu ati ngo bagenda batumire bazimunze hari abantu basigaye batinya no kuja kuginesha umuntu bivanye n'ibihe turimo simbi nta bihe ngaho none je ko ndumugeni ko mero sereye mu rubanza ko ndumingene ndabaki none bivanye n'urubanza wateguye ubona wogira ubwo utegura ibindi bintu nk'ibi ahubwo mahera birisanse yuko amahera yahereye ndabeje oya wewe ufite indi migambi yawe yunguka uri mu tutati ndava nga ufite imigambi nta migambi nyine ni juste iyo ibintu birimo imana nayo ni kumara amazi ni nk'ubu iyo muza musanga n'abana basigaye ku mazi nashi naho kavyibushe ashari mu rugo urayimuzenya ahantu hase neza apana siyomu nacho reka vime nikibroso mu rugo kwa serugo niho turi ubunya sigaye abwira n'abana urabona hano bagomba bategurire kira kisi ko yuko abari aha byase none kwa kwazi ubu aye nazanye gafera meto mbona niguguruka
bwira ujya Leonce hari ijya mufundi wawe mubarirazi ahaza kumamiza kunyene aha amaraza kushiramo amakara bategura imicopo nirashayiyagura ahavuze amajambo menshi muri ijoro nyine riheze nabonye nka post yinze vuga ko tokwigereranya nawe nabanza rongogo yamato yaje oya ariko ntawe ariko ariruka none umuntu atararongora ashaka guhangana na Serugo je ndi Serugo bebe mugi ndinde vuga cyane bavyumva vuga cyane Rabarira ninde ni chef nga iwanyu nzona bica akunda kunywa ikipa akunda kunywa sapo hama nawe ukunda ji ni mbumu uranywa bumu sawa ni sorry ni pome yose mama nawe akunda iki n'irigi mama akunda iki idizani ry'umwe akanda tubatu akunda irigi sawa rero ni fare tunaza kukugurira sivyo shaye ndabona ujya mama cyane ugomanye ushaka mama genda rero ngenda uke kwa mama ukagenda biratoka mbana no munsi kushikana kwa simicho amandiri ngo nabagenzi bisi Imagine bwa nabagenzi bisi na kushikana kwa simicho induje kwezi induje friend Mbona ndio nabagenzi bisi Yo bariaje, mubi yo pata na invitation aisha kuri stade. Senga ishira kuri Facebook. Acha kuga bajapangana ku. anari ko nkabana baza ko Agomba ari abantu yo. baje no kubacana rero vamos turaria Tambira kuru. Rakoni mama. Ari mu bantu bakangaye bavuze ko bisino. Twabo twemera ni ba Simplice ngenda ku mana. Simplice big manager Simplice ngenda ku mana. Simplice ni mwere. Boss. Ihebe. Unani waduha intebe amanyiri ngo nabagenzi mvisi. Intebe nazi. Ahetse mwe bashaka muri. Ibanze umuntu yavuze ngo nje ngo nabagenzi mvisi. Ndeje. Umuntu we mubwira ko. Tura kwaye. Chunga tura kwaye uvuze ko atabagenzi. Yamaze kwanga inzira. Amare abantu muri regidezo ndasubiye yaraniye runga amazi. mucara nigo cyamazi Nta kintu abandi ko Kizohera bayaro. Bagitorera umuti rero. Umwaku wimukiye. numukiye iwanyu mucara mu Umwaku wimukiye mucara. Ijya bombi ijya kuva nzanganirigera ijya mu amazi. Nayibereye. ariko araza ari Oya. Karazi. Nta nima harumye n'ugaragwa. Rimwe gusa nabane mw'iminota ya 5 seconds yageze kubona amazi azi. Amfisa bamesha akumufite abagenzi benshi mutawe bose n'abagenzi tu kandi bagushika ku mutima rero uyu n'umuhinga ushaka umubazi ibyo agomba agere ko none usanzwe ukora iki Usanzwe no veterinary vraiment kuva mu bwana n'inzovani zanje. usanzwe ukorera hehe Ubwita ujya kabiri. ariko micopo ajya ni wewe uzore bari bande bakubwiye ko nje abandi jewe ubiriza bwira ikibamba naki murabona mu rubanza rwanje ibintu byose bari TV bari magic TV bari magic yes wa muswera umwabyina barindi zo ndikumana umuhinga nawe w'imicopo avuye kujya kabiri mu nina kazi kujya kabiri mu bwiza n'ubwana nta numwe kandi imicopo kujya kabiri biryoshe cyane gose mbwira umuntu atazi kuri de hamwe umuntu asabwa ngo je ngo nta bagenzi mfise
Yose tuwera mu mwanya muto tubaze ikibazo kimwe simbizi kugira ngo ashobore gufata umwanya aze mu bwiza aterura n'imbabura N'imbabura wenyene N'imbabura. arihire transfer imbabura aba nawe yongera gufatira taxi bandazi ntiwaje mu mburugini yiwe kuko imburugini yiwe ntiharagira ko hagira uwundi muntu yinjiramo atari umugore wiwe atari umwamikazi rero wabyakiriye gute mwapataniye hariya cyangwa mwapatanye ari uko umaze kumva basi ko ibyo nyine ukuntu agukwiye na hariya n'iteka mu bandi wabyakiriye gute we nyine ndazi kurinda kuza kundondera hariya yabanje kubaza ubutaratibu bwanze kuntu n'abandi bisanzwe bigira ariko akibona ko atari umugabo w'imbwa mu gihe arihiye transfer imbabura vraiment sumwana na mukazi kabisa kuko hajya kweli ibintu bisinye kweli hama rero mu mwanya groupe igomba ishike simuha yawe mazana groupe bace basetinga hari ibintu special muza kubona umunsi gumana natwe ibintu ni byinshi mwabonye ko umuriro watangiye kuza mwe mwabamubona bimwe mwabona mu bwiza twavyimuriye mu cyarama bimwe ngene byo mu bwiza umve abana bashaka kurya inyama yowe kama amurabona ni saporo ibyo bintu saporo ni ariko ntutugushyemo saporo muri ntuze avuze ngo inyenyeri zisekeshe ibyo saporo ngo ziba ziryoshye none ubigera shiramo saporo nizo za mbere barakamira baradoza ari abantu batanywa saporo sibi oya wodo umaze kuzana bido zinga izi bido nanga turu ya gatatu uzana izi nyene zitandatu muri make amabido 18 uzama ni black ndo maisha tunaishi hapa umva ngapi ushobora kuza kubanga genda shika n'amazi kandi ugurusha usubiriho kandi tuzuye none rero ubu nibwo buzima mbayemo iminsi yose amazi yawe ariko araza wana nka turiko turazibura ngaho twari saa sita tugurura amazi aho dutera amabido angahe tunamwaga kugira padara hariko arazibuka nkabo nawe wasukamo ngaha nyene waguze wayaguze urasukamo nusha kashi ashazibumba niyo mpamvu cyangwa mbanyi mfite ishyamburu mu bombi regide nenga mu bombi regide mu kunda no bari muri buno buzima gafara hari amabido angahe baje tukupa mafisi yose misi yose uri umugabo uri mu vyunguka ibintu turi mwose wewe gusa n'abantu benshi bari muri ivyo bibazo oya rero ivyo bibazo rero je singanyi wawe gusa reka je nkaje je nzanga bari bambwiye ati amazi araza mu gico oya niko bakubwira n'ubundi kugira inzu yifate twese niko batubwiye kugira inzu yifate baravuye ko amazi ahari rero bivanye rero nandi yashira ko namera y'amazi amera ya reka kumva so kusanga kwira umuriyoni ngo arenga kuri nyama ziraje arubita ngo reko koza ntangure kotsa nyene nuko nyene nabwira kuri zingaro kwanza nini zingaro iyi ni mayini abari iki ni nyama z'igitugu nyene tuzigasesa n'umutima nga nyene ni igitambaro inyama y'igihindura doza gutegeramo muri make hariho inyama ubanza gutangura n'izindi ziza kuza mu nyuma kubera nizihira rimwe zingaro ziba zibate bagusha hamwe n'umutwe bibinganya gutwara umuriro ahanya kume ngo umuriro uri kure cyane urugendo rubihisha cyane no mu hisha ngaho ine rwanza nzibira hose ararinze ko zingaro reka nzana umutwe nawe ushireko umutwe w'imene w'imene yes ngaye amatako y'imene n'umusiturarya yavure mapaka abamu bavuga yuko simbizi wasema vumba tikura nukuri yarinze ategura impene vraiment atuganye ibintu bidasanzwe Mala. Umugabo batabura ariko mu. umuriro uraduga sana Umuriro uraduga gose bwa bundi. uraduga kana igice gitonze Umuriro bari mwinshi gose. Shami isura gatoya.
shiramo isura wegere mukunye gatondo urabumva wori ngaha wa mutwe wabonye wamumbeshyi yagenze kare yego mara soka kwema yako rero imisi yose nuko wamugira imisi yose ibido imwe uyivomera ngaho ikindi gihe ni ukuvuga ko ibido zitandatu ari ibintu bitatu ibido 18 oya ni simile 10 cyane biratwara amafaranga menshi kuvomesha buri munsi naikoza kitu wa mutwe gusa rero uyu mutwe ufite amaso manini aza guhira rimwe n'uyu mutwe uca bihinda rimwe oya tuwose ubonye mu yamundana uhiramwe tuza tuhiye hari umuriro mwinshi igisiga kugira ngo akayungiro kanyere inyama nizo z'amatafu zihindukize zitazigiye ariko rero mama aramenyereye umuriro ko je deja nkoze ko nkukunya numva ari umuriro udasanzwe utamenyereye ntabyo wobwiye uva ngo tuba tuko turasha tubaza kubera akazi kawe kuraba urumva kabara akiwawe vrema ukaretse nawe undi yokakora kageza kubandana iyo mpamvu niyo tugomba gukora akazi tubasaba ko baturi hapfa amahera kwanza kuyiye bora nkatuvangana n'amaraso yumye tuba dushaka n'akantu tuguma tunwa utuntu dukanye ajya kenshi muri ko muranga amata cyane nk'akayeri ka saporo urumva amata niwo mu birahuri bitatu ni kirahuri kimwe hanyuma ugere kari ntagwimubimba nagwamubimba cyane ka saporo ni sawa ya bose ni byo jako ndiyo ako nudishija ko rimwe zose agene zose ziri mu gatinyiye ndashira ku ziye shira ku ruhande bakaziye zose ya no se mandi kubera magic ibiza kuba ntabyo mpatenda babwira baraza kwibona live kuri YouTube tuzaje gusa abavandimwe babemeze ntahigiye kana ije ku murongo wallahi ntabwo kumwe nawe urarumira kwa bikori kubura amashami tuzobikora mu minsi ya vuba sawa kana amashami yago umunsi nagize mariage niyo mpamvu ibintu byose tugeza kuba turi yawe ngende kwica migera Tanyizera, ngende kwica bazana kayo hasimizi nagacemo aciye igihe kinini kurindiriye nicaye hamwe munsi ya ca giti Spaghetti, nachurugundo, negereje, uonakuze, umutima wanje wikundiye, kugira ngo naho yagiye asigaje